Turabaramukije cyane amahoro y'Imana akomeze kubana yongera abane natwe muri rusange twese tube turi amahoro. Niyo mpamvu mbaza kubaza ko mumeze neza, ko iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza, iyo muri amahoro natwe tuba turi amahoro. Tugarutse kandi ubundi bushasha tuje kuvuga kwa kundi nyene turi muri filime, ntabwo turi kure cyane. Navuze ko nagarutse gusesangura ibintu bya filime, aho tubona umwe mu bantu bariko barakora cyane ndetse ariko ava ku rwego rumwe aja ku rundi. Ariko imbere yuko ndamuvuga, reka tubanze tuvuge iki gisata cha sinema. Turabona abakinyi b'amareresi, abakora amareresi bariko baja hanze ku bwinshi. Sinzi ko ariko baja mu kazi, kuko ari umugumwe twabonye wagiye, kandi turabona ibikorwa vyabo. Ndavuga Mireye na Inarijera baragiye mu Rwanda barakora ibikorwa vyabo, ariko ubu amakuru ansumira baragarutse. Ariko Mireye yarasubiyeyo, aho ico kintu gisaka tugarugana cyane tumenye icyatumye asubirayo n'ibintu ari karakora yo gushika uno munsi. Rero turavuga muri timu Morio Channel, Morio Channel TV, turamaze kubona abantu batari bake, turavuga bamaze kurenga babiri, bamaze kuba benshi cyane. Turabona uwo bitwa nko mu Asta Pascal afatarutse mikirere yerekeza mu gihugu tutaramenya gushika uno munsi. Turabona aho BDC nka novuga nka manageri, novuga nk'umwe mu bantu bakurikirana ibikorwa bya Morio Channel TV afatarutse mikirere yerekereza mu gihugu tutaramenya icarico. Turabona n'amafoto menshi atwereka ubwo twakwitwa nyama nko twakwita umukameraman ndetse n'umuhinyanyuzi, niko nobyita mu kirundi cyiza. Nawe nyine afatarutse mikirere yerekeza mu gihugu tutaramenya. Ivyo bintu bikatwereka iyindi shusho, aho twagiye tubona ama behind the scene ya filime bari kubakora yo kugitambara. Novuga ko ari filime iri ku rwego international, ariko nubu tutaramenya ivyayo. Iyo vyahereye ko tuko turabona abantu bayo bariko baraherera hanze, bagiye gukorerayo filime canke se bimeze gute. Muri rusange ivyo tuzobigaruka ko tumaze kubitohoza neza, tumenye n'ibihugu barimwo, na cyane ko tuba dukeneye kumenya amakuru y'abano bantu kugira ngo tumenye igisata cha sinema mu Burundi kiriko kiragenda gute. Turabonaho Chancelina muri Burundi Film Academy, umukobwa ndetse ariko arakundwa cyane mwa kino gihe, yakinye muri filime Fair Kuje ndetse no mu Gatsirikwa Ntigahere. Akaba nawe nyene yarafashe utemikirere akagenda akava mu Burundi, akagenda nawe tutamenye ivyamujanye, ariko ubu nawe akaba barizwa mu gihugu cyacu cya Burundi, kandi akaba ameze neza, ari mu mutekano ntangere. Turabona abo bantu muri rusangi bose, tutibagiwe na Sabasi aho nawe yafashe rutemikirere yerekeza mu gihugu cya Amerika. Nawe tutaramenya icyamujanye, sinzi ko yagiye muri iki gisata cha sinema kukibandaniza canke yagiye muri vya bindi by'ubuzima bisanzwe kuja kurondera kumbure amafaranga yo bandanya ateza imbere igisata cha sinema mu Burundi. Turagaruka cyane rero ku timu ya Mireye, bagiye ari abantu batatu, yari Mireye, Inarijera na Divine Light, umuririmbyikazi, aho nawe ubu ariko araza mu gisata cha sinema muri muri rusange. Byose babibumbiye hamwe, kuririmba no gukina filime ni ibintu menga bishobora kuba vyogenda bibangabangana, nubwo bamwe umenga kuko iyo filime iri mu indirimbo usanga ari sawa, biragenda neza. Muri rusange rero sico nari nshaka guteba mu kugenda kwa Mireye hamwe na Inarijera. Twabonye ibikorwa byinshi bagiye bakora, barakoze filime nziza kandi filime zarakunzwe, na cyane ko Uburundi n'u Rwanda muri sinema bafatanye neza. Uburundi n'u Rwanda muri filime bari hafi cyane, kuko umuntu avuze ikirundi umunyarwanda arumva, umunyarwanda avuze ikinyarwanda umurundi aravyumva. Ni muri rusange rero tuko turavuga ati igisata cha sinema mu Burundi kiriko kiva ku rwego rumwe kija ku rundi, aho tumaze kubona amasezerano ya Mireye na televiziyo ndetse icyo twokwitwa mu kirundi imbonesha kure bitwa Zacu TV, aho bamaze kwemera ko bagiye gukorana, ndetse yamaze no kubaha filime zibiri ziwe batangure kuzerekana kwimbonesha kure zabo. Ndavuga ati ni igikorwa cyiza cyane, aho tusigaye turonka amateleviziyo ndetse atari n'amarundi ashobora kutwizera. Kumbure amaze kubona ko filime y'u Burundi icambere kimwe ifite isanamu bakeneye, ifite inyandiko bakeneye, ifite icyumviro Uburundi n'u Rwanda bukeneye, irimo inyigisho twovuga ku bantu bumva ikirundi no ku bantu bumva ikinyarwanda bikeneye. Rero niyo mpamvu tuvuga ati kuhaje sana Mireye, kuhaje sana namwe mwese muri ko murakora, kuhaje sana namwe mwese mwicara mukiyumvirira
iki gikorwa ca sinema mu Burundi. Rero tushaka tugezwa kukivugira kugira ngo tukizamure, tugezwa kukivugira kugira ngo abantu bacumve kutariko bacumve mu ishusho yacu. Nico nshaka kuvuga, ntibakiremenanirize muri rusange. Niyo mvuga ati mwebwe mwese muriko muriyumvirira kwa kino kintu, mwebwe mwese muriko muriyumvira mwa kino gikorwa, murabahizi cyane, muri abantu beza. Ego mugumane nacu tuzobageza nk'ibintu bigiye bitandukanye muri rusange. Ndababwira ko mushare kuraba filime ziko zirarengana, na cyane ko bariko baragerageza gukora cyane kugira ngo ntimugume mwirungu. Nuko mukomeze guhezagirwa, mugire nibihe vyiza muri rusange. Shimira abari mu Burundi, abari mu Rwanda, muri Kongo, muri Tanzania, mu bihugu bibanyi, ndetse n'abari mu makungu bumva ikirundi nka twebwe. Abari ko bararondera ubuzima, abari ko barondera amafaranga yo guteza igisata ca sinema imbere, mubahwe cyane. Ego kugira ngo tuve ku rwego rumwe tuja ku rundi, birasaba ko turonka abantu badushigikira muri rusange. Nuko rero dushimira abantu bari ko badukurikirana, dushimira abantu batwumviriza ko kugije kuri Arc Burundi. Duha nikaze abantu bafise ico baterera, bafise ivyumviro, bafise gushaka gufata mugongo mu buryo butandukanye. Turahari, nimero muraza kuzibona ngaho kuri screen zanyu kugira ngo mushobore guterera ibintu bigiye bitandukanye, mushobore kuduhanura uko dushobora gukora, ico dushobora guhindura, nico dushobora kongeramo muri rusangi. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, mwubahe no mu miryango yanyu, mugume muri amahoro, nico tubifuriza muri rusangi. Murakoze.